kenshi hari igihe abana b'abantu twubakira ku bantu, twubakira ku bintu, iyo izo mfatiro zose zikuweho none usigara umeze gute? Ariko arahiriwe wubakiye kuri Shalom shalom bakunzi ba Holy Canaan TV, turaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo adukunda, umwe adukunda yatwikorereye ibyaha byacu. Tugize umugisha kandi gusubira kubona umuvyeyi wacu, umukozi w'Imana atugabura ijambo ry'Imana kuri Holy Canaan TV. Umeze neza? Nukuri ndashima Yesu. Ego pe ndamushima ndamukunda, aragahezagirwa agira neza ibihe byose cyane gose pe. Uwatwitangiye ndabikuye mu mutima. Uyu mugabo nigitangaza. Nifuza kubwira utaramwizera ngo amwizere. Amen. Uyu mugabo agira neza. Jewe arampora niyumvira kubera ko abantu batamwizera. Hari naho mpora mvuga nti naho dusipoze ko atoba nariho nijoro ryo baritahari, uretse ko rirahari ngira mvuge icyo ngomba kuvuga. Thierry, nta kintu na kimwe nabonye kibaho gitanga amahoro mu kwizera uyu mwana. Amen. Nta kintu nabonye kibaho cekiribra ubuzima bw'umuntu kukugendana n'uwo mwana. Amen. None hari umuntu atifuza kubaho ubuzima bwiye butekanye ari ekiribra? Nta numwe atavyifuza. Hari umuntu adashaka amahoro arayatanga. Hari umuntu adakeneye umunezero uyu aratanga umunezero. Hari umuntu adashaka kugira inkomezi antuka uko muri iyi si by'ukuri udafise amahoro ya Kristo biragoye kuyibamo, biragoye ko yinezerererwamo, kuko hari ibintu byinshi bidutwara amahoro, hari ibintu byinshi bitubabaza. Ariko Yesu aravuga ngo nahisi rimwe amagorwa n'amarushwa menshi ngo nimuhumure. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngo nimuhumure, naranesheje urupfu na kuzimu, naranesheje satani n'abadayimoni. Amen. Amen. Aranavuga tumva naho ngiye sindabasiga mwenyene, turi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi. Amen. Akavuga ati mwebwe mwese murushe, mwebwe mwese muremerewe, zana imitwaro yanyu. Kandi bindabivuga neruye. Yesu arikorera imitwaro pe. Amen. Yesu arikorera amaganya yacu pe. Amahoro yiwe arakora. Kubera avuze ngo jewe singaba nkuko abisi bagabo. Rero kenshi hari igihe abana b'abantu twubakira ku bantu, twubakira ku bintu, iyo izo mfatiro zose zikuweho none usigara umeze gute? Ariko arahiriwe wubakiye kuri Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Ubwo ruhome ntigwigere rusenyuka na rimwe. Ntigwigere rusenyuka na rimwe. Ariko izindi mpome zirasenyuka. Imiryango irahera, utuzi buraguruka, abagukunda baraguharuruka, ariko wewe n'umukunzi imisi yose. We ibyiwe ntibihinduka, ntaruruka, nuwo kwizigirwa imisi yose. Cyo gituma muntu w'Imana aho uri kuranyumva ndagutera intege. Ondera uyu mwami ni mwiza. Ni mwiza, ni mwiza Yesu. 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 Nuwera, nuwera Yesu. Nuwera, nuwera Yesu. Nuwera, nuwera Yesu. Nuwera, nuwera Yesu. Aratabara, aratabara Yesu. Aratabara,
ratabara Yesu, ratabara, ratabara Yesu, ratabara, ratabara Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. No haba ndondogora ntangoye kumuvuga cyangwa ntangoye kumuririmbira igiterane kiraba igiterane. Amen. Yesaya mu gice cya 3 ku murongo wa 10 niho havuga ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa neza. Azomererwa neza vrema. Kuko ibikorwa byiwe byamuje. Haleluya. Amen. Mana umugororotsi azomererwa neza cyane. Umugororotsi azogira ibyiza byo mu gihugu. Umugororotsi azobona ibyo bitungana. Haleluya. Umugororotsi arahiriwe. Ego vrema. Hari n'undi murongo uvuga ngo ukoze utunze urutoke umwana w'Imana. Ukoze utunze urutoke umwana w'Imana. Aba rutunze mu mbone y'ijisho ry'Imana. Umva uko gutimba. Ubutunzi Imana ifise mu isi ni umugororotsi. Umugororotsi pe. Haleluya. Amen. Ndamukunda ragaheza. Amen. Dutangura reka dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimiye kubw'imbabazi n'urukundo rwawe. Tugushimiye ko wemeye kwitanga ku bwacu. Tugushimiye kubw'ineza yawe idaserangurika. Tugushimiye kubw'ibitangazo ukora uko bukeye ko bwije. Haleluya, haleluya, haleluya. Uri mwiza. Tugushimiye ko ushobora gutanga amahoro ahatari. Tugushimiye ko ushobora kuzana impore aho ntayihari. Tugushimiye ko wewe uri umuvyeyi mwiza utazunanirwa, ukora ibintu byose neza n'uhabwa icubahiro. Turi mu mwanya wo kuvuga, turi mu bihe byo kwambaza no kuvuga izina ryawe. Uri wo gushimagizwa ibihe byose. Tuzobiha abana bacu n'abazodukomoka ko bose baze bamenye ko uri umwami utananirwa kandi uhambaye, ukora ibitangaza. Uri Imana ushobora gushika mu muntu w'umunyabyaha bari barahevye na leta yarafunze yarananiwe igihagera igihe kiyakira, wowe ugashika mu mutima ukamuha kwezwa, ukamuha gutungana akaba intungane. Kubw'ivyo mwami tugakora ikiganiro turagisengeye, ikiganiro uzubane natwe utuganirize bya bintu ukeneye ko amahanga yakira, uduhe kubivuga, uduhe kubikora neza nk'uko ushaka mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Aha, iby'umwami umuntu yabivuga ntiyubiheza, ariko tugihoganira ni kubera iki dukwiye kwama twiteguye. Urazi Gateri, Yesu ubwiwe yaravuze atumbe ndababwira ati ni mwame mwiteguye. Iminsi yose mwamwe mwiteguye, kuko nta numwe azi isaha yiwe n'umunsi wiwe wo gutaha. Inzamba y'akabanga itaravuga ushobora kuva muri uyu mubiri. Kandi nagira mbwira abantu, umuntu ategura iyo azoja akiri muri uyu mubiri. Iri jambo nta mu bizera Kristo hose bararivuga. Ari mu baporota, ari mu bakatolika bararivuga. Ariko bikanyoberera ahantu abantu babihindurira. Hari ahantu bihindukira ntaratora. Ukumva abantu bizera ko bashobora gusabirwa imbabazi nabo basize. Nkarondera ahantu na hamwe byanditswe muri Bibiliya. Kandi Yesu ubwiwe yaravuze ngo ni mwame mwiteguye, kuko mutazi umunsi n'isaha yanyu yo kuva muri ubu bugingo. Kandi akatubwira neza ko hari ibibanza bibiri. Sivyo? Hari ibibanza bibiri, nta kibanza cya gatatu kiriho. Hari ubwami bw'Imana n'ubwami bw'umwiza. Rero ubwami muri ubwo bwami bwose tubukorera tukiri muri uyu mubiri. Ubwami bw'Imana turemera kubutoranya kuzoba muri ubwo bwami. Kandi ubwo nabwo nta bindi bintu ukora, ni ukwizera uwo mwami akwinjiza muri ubwo bwami bwiwe. Haleluya. Hanyuma cyangwa ukizera muri ubwo bwami bw'umugwanizi ukabukorera ukamera ngo napartena muri ubu bwami. Hariho amategeko agenga ubwami bwa Kristo.
no kwa satani hari amabwirizwa yabo. Rero umwe wese ubwo bwami arabukorera kiri hano. Siriko ndavuga ngo agakiza karakorerwa mu nyumve neza. Agakiza tukaronkera ubuntu, tukaronkera ubuntu k'uyu mwami yakaduhereye ubuntu. Ariko mu bwami bwose hariho amategeko ngenderwako, kandi ayo urinda kuyubahiriza ukiri muri uyu mubiri, kuko utayubahirije ntubura umwana wo muri ubwo bwami. Urabyumva? Ariko ni waba uvuga ngo ndi muri ubu bwami, hariho icyo ubwo bwami busaba, kandi uteza kugikora nk'uko ubwo bwami buriko buragisaba. Rero ariko ndavuga ngo nukuri nukwama twiteguye, tukamenya ngo aho tuzoba tuhategura tukiri ngaho, kandi tukamenya ngo nta muntu n'umwe ashobora kugusabira imbabazi. Inyuma y'urupfu nta mbabazi zibaho. Inyuma y'urupfu n'urubanza nta mbabazi. Tuvyumve. Je mpora nkunda no kubwira abantu, Thierry, uyu musi je no gukorera ikosa, none umwana wanje cyangwa umugabo wanje yoza mu kibanza canje ngo ndagusavye babarira mama cyangwa babarira umugore wanje, nije mpaguruka nkaja gutunganya n'uyu muntu. Nukuri narakubabaje, nakoze ibi nibi, none ntabarungirira ikigongo. Muga nta wundi muntu yoshobora kuza mu gishingo cyane. None Imana yo niyo yo kumva isengesho ry'uwundi muntu ngo yo kugirira ikigongwe gusumba uko wocivugira. Nico gituma abantu b'Imana dukwiye kwama tuzi ngo agakiza ni individuel. Nta habiri habaho. Upfuye uja mu kibanza c'abagororotsi aho bateguriwe, cyangwa mu kibanza Satani ateguriye abiwe. Ego. Ni naba ndavyumvise neza, birumvikana ko usaba imbabazi Imana, kwiyegeza Imana, biba vyavuye kuba umuntu yagize umutima wicuza ico yakoze, bigatuma yegera ubwiwe akisabira imbabazi. Ego. Isiga ko asaba imbabazi n'undi muntu nta wa muntu aracafise cyaki umva umenga siwe umva wene no mutima wiwe ashobora kuba yumva atani kosa yakoze. Rero mugabo ukabona ko yakoze ikosa yanka avuga ati kweki ndamusaba imbabazi. None woja kumusabira imbabazi mu gishingo kibe gute? Niwe wenyene azisabira, kuko ni wabazi uburemere buri mu mutima wiwe. Niwe azice n'icabwira uwo muntu canke icabwira Imana. No ja mu gishingo daboro ntubuzi n'ivyaha byiwe daboro. Kusabira muni haje umuntu ni munini Thierry. Umuntu ni munini. Ushaka kumenya amakosa yiwe. Ntashobora kumenya. Ariko umuntu niwe ayimenya. Akamenya intege nke ziwe. Haje ari umuntu ashobora kujyama ku ntege nke, mukamubona ari umukristo, ari umugorotsi, mugahara akantu yibikiye byanse abitse. Nonko rero umuntu biragoye kumusabira imbabazi. Wa ni byiza ko umuntu yama yiteguye cyane cyane abakristo bavyita bito ngo azodusabira imbabazi. Imbabazi ni wewe. Kandi Imana ishimwe ko turiko turanavyumva, ntacyo umuntu azokwireguza ashitse imbere y'Imana. Nta nakimwe, kuko ubutumwa buravugwa buri munsi. Buravugwa buri munsi, ntacyo umuntu azokwireguza. Rero no kwama twiteguye. Umunsi wawe woshikaho gutaha, ariko ugataha uziyuroye. Biraryoshe. Iyo ubonye umugorotsi arangije, ubona neza aravuga ati ndatashe. Biba ari birori. Ati ndatashe. Mugabo akawundi ubona nigana avuga ati yo reka taca gishoboye. Abapagani n'abagorotsi mwipfa ryabo harabe mwitandukanye. Asharira hari vrem. Eka uwundi ubona hariho umumama aheruka gutaha, ngo yaravuze mwijoro ati reka dusenge. Arasenga. Hanyuma ngo acabwira uwo bari kumwe ati reka nshiri amaguru kuri wewe. Ngo aramushimira ngo urakoze mwana wanje. Wacamugirira gutya. Cyari ryamira. Ro
hari uwundi munyokuru bambariye ngo yababwira ngo ngo muriko murabona utu tunuma tuzuye icumba, ngo utunuma twinshi twera, urumva Saint Esprit ariko aramwakompanye, urumva ngo heko tuguma twiyongera ngo turuzi icumba, ngo ukabona aranezerewe, ngo sinzi ko mwe mutubona, urumva kumba ariko arataha. Canke uravye nka Stefano muri Bibiliya, urumvise bariko baramutereye amabuye, rimwe rikubita mu musayidi, ati nimuhagarike ndababwira ivyo mbonye, ati ndamubonye, ati umwami ahagurutse ku ntebe yiwe, avuga ati Stefano nyaruka muhungu wanje mwiza, nyaruka. Aranavuga ati data ubabarira baba ntibazi ico bariko barakora, urumva umugororotse arahiri. Birumvikana ko bitari ngombwa ko twenda kuja kugira iki, abantu baba bagifise akaryo ko kwihana no kwakira Kristo muri bo, nibabikore bigishoboka. Nukuri nibabikore bigishoboka kabisa. Arateze ibiganza, amaraso aracatemba, haleluya, araceza, aracatunganya abantu. Ariko hari umunsi bitazoba bigikunda, yamaze kuva ku ntebe y'imbabazi, baracayicayeko. Uwo ari we wese icyaha cyose afise n'umukandida kugirirwa neza, ariko niyayivako azoba ari intambwe igiye guca urubanza. Yesu ari ijambo yaravuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje kuko umutwaro wanje utababaza, ngo munyikoreze imitwaro yanyu yose, ngo nanje ngo nzobabera uburuhukiro bw'imitima yanyu. Bisigura ko ntago yababwiye ngo mutume, ngo nimutume ngo babikorere niwe, kandi wowe ukumva ko uwo mutwaro ukuremereye kandi ari uwumuzaniye, nta wundi awugutwarira, urawizanira. Umuntu yogufasha gusenga n'ivyo, ego yogufasha kandi yonagusengera, kandi isengesha gusengera rikagira ikimazi, mbwa biri kubohora n'iryawe. Dutumirira abakristo ko biteguye kuko umwami wacu ashobora kuza mu gihe batiteze, n'urupfu rushobora kuza iturumbuka, mugabo abana b'Imana, Imana yamibabikira kanzo ko kwakira agakiza no kwihana hakiri kare, bagatunganya hakiri kare. Rero twame twiteguye cyane, ego no kwama twiteguye, no kuri kandi n'ivy'igiciro kinini. Nibyo guci kuko yisi twese uko biri tuzoyivamo. Ushaka ubutunze ibi byamerenge, ushaka ubukenye bimeze gutusha, ushake nta numwe azoyigumamo, nta numwe. Twese turinda gutaha, ariko arahiriwe utahazi yatashe. Mama Haura, hari ikintu kikunda kumbabaza, ni kuba agakiza kamaze kurenza imyaka 100 mu Burundi gashitse, ariko abantu na nubu bataremera kukakira kandi katangiye ubuntu. Ni kibazo gikomeye cyane. Nigeze kugira ihishurirwa, ngira comparaison. Urabona nk'ubu uyeje nkavuga nti ndagomba kunezereza cyere, ngategura nkigora, ngategura nkekonomiza kugira nze ndaguhe kado imwe y'agaciro kanini, hama nayiguha ntunayitora. Nagize effort ishoboka. Nico kimwe na Yesu. Imana yaraduteguriye kado y'igitangaza, ko yari yumviriye mu butunzi ifise, iravuga ati ubutunzi ifise busumba byose n'umwana wanje, hamira mudu. Ariko benshi base kwakira uyu mwana we. Imana tubabarire. Reka turangize ibya Kristo, ntawe bivuga ngo abirangize. Imana iduhezagirira abantu bose badukurikira, kuko ndabizi neza aya majambo nsaba mpwemu yera ngo yaherekeza, afasha abantu bitunganya kandi bame biteguye. Ibi bintu by'Imana n'ivy'ukuri, abantu b'Imana n'ivy'ukuri ko birafadika sintahe nyinshi z'ivy'Imana yakoze. Rero ntitubifate minenegwa. Imana ibampezagirire. Amen. Imana datarugira byose uri mu ijuru, uragahezagirwa, watugiriye neza,
waduhaye Kristo umwana wawe umwe wari ufise w'ikinege mu ijuru, uramutanga umuduha kugira ngo aze gukora ubugingo bwacu ntibigwe mu mahonero. None ndasenze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, ugirire neza abantu bose batarakwizera. Ndakwinginga urabe mu bacu batarakwizera, urabe mu bavukanye, mu nshuti, mu bagenzi. Mwami Imana, umanure ubushobozi bwo kukiza no kubohora kugira ngo bose baguhindukirire, ntibaze baragwe. Oh haleluya, umwiza kandi umurage mwiza twarawuhawe na data, umurage mwiza Kristo umwana wiwe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'umwami wanje senze nizeye kuvyumvise. Amen.